Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kangenda baramutse ndabahe nikaze makino iganiro cacu cuno mugoroba turacari genekerezo rya 18 ukwezi n'ukwicenda umwaka w'2025 nongere ndamutsa cyane abantu bose mudukurikirana aho muherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi abari mu Rwanda muri Kongo abari muri Kenya abari Uganda abari Tanzania abari henshi hatandukanye muri Afrika muri rusange tibagiye Amerika Asia Europe aho muherereye mu mpande zine zigize isi mumve ko tubaramukije tunabahe nikaze mwa kino kiganiro cacu cuno mugoroba hari heza akanya katari gato tutariko turahura muri studio n'umusesanguzi kugira ngo dushobore kubabwira byinshi umwe wese yizana niko no bivuga abivanye n'umwanya ukuntu bari kuragenda ariko ubu tuvugana turi kumwe muri studio muramubona mu bafu bwanje niwe tugiye kubana mu kino kiganiro cyane ku makuru y'intambara ku mirongo imbere ku rugamba twari tumaze igihe turiko turabwira muri station zifashe uko bimeze ariko no munsi nababwira yuko ikiganiro tucihariye imigwano imaze imisi iba haba muri Sud Kivu canke muri Nord Kivu bwana musanguzi reka ndaguha ikaze inyuma y'igihe kinini turiko turakorana muri studio. Yes urakoze cyane bwana journaliste ndakora mukije ndizira kumeze neza kandamutse n'abadukurikirana aho bari hose ndabaramutsa amahoro y'Imana ko yokomeza kubana nabo ndetse n'imiryango yabo cyane gose bwana musanguzi nko nabivuze hari byinshi biko biravugwa muri Nord Kivu Sud Kivu haraheze igihe kitari gito turiko turababwira amakuru y'intambara ariko suko imigwano itari ihari imigwano yari ihari niyo mpamvu tuje kano kanya kugira ngo dushobore kubabwira ivyinshi bwana musanguzi duhere muri Sud Kivu cyane muri Nord Kivu hose harabaye ibikorwa vya gisirikare harabaye imigwano yahuza abazarendo na ziyanyeshamba aho ubona hakubangukira no kureka duhere muri Nord Kivu niho mbona ibintu bimaze imisume ngo hariho harashushe cyane kuruta muri Nord Kivu inyuma y'igihe gito muri Sud Kivu ariho hari habangamiwe bwana musanguzi tiko turabona lewazarendo ariko baragaba ibitero bikomeye kunyeshamba za Kagame aha ni muri Nord Kivu muri Nord Kivu hamwe bavuga yuko bashobora kuba habo akabegukira ariko turiko turabona lewazarendo ziko ziragaho ibitero mu gatondo no ku mugoroba bwana musanguzi ndashaka utubwire iyi operation yabereye muri Walikari muri rusange tubwiye ko byagenze byahononekariye ubona yuko ku mpande z'inyeshamba zashoboye kuhatakariza cyane bo urakoze cyane bwana journaliste imbere yuko twinjira neza na neza ku mirongo y'urugamba nashaka tumenyesha abadukurikirana yuko izi nyeshamba zari zimaze igihe gito cyane zishize ku mugaragaro abasirikare bari bavuye muri formation nukuvuga aho bari bakuye mu nyumezo ya gisirikare Rumangabo barabashize ku mugaragaro mandi majambo barabasohoye barabahaye akabuye ko kwitwa abasirikare barakamiza baramwambaye umwambaro aho zijyanyeshambo bwazo zivugira yuko bo bari abasirikare ibihumbi indwi cyangwa 440 voilà so bari abasirikare ibihumbi indwi rero usibye ko ntemeranya nabo ko igitigiri gikwiza nako igitigiri cyuko ari ibihumbi indwi ari by'ukuri sinemeranya nabo ariko ndafite icyo ngiye kubivugako cyane bari abasirikare bose basohowe bavuye muri formation militaire sinobita abasirikare bo gushigwa ku mirongo y'urugamba ngo bashobore guhangana n'abawazarendo sivyo kubera ko bo ilevre harimo abahoze muri FARDC hari abahoze mu gipolisi ca leta ya Congo hariho abahoze mu y'amasosiyete ajeje gucunga dans la société de sécurité bayakita abasiti cyangwa bakeke nibiki ariko nta bushobozi bo bahawe bukwiye bwo kuba bohangana n'abawazarendo kumbe tutaza kuhashika imbere mu kiganiro ntanga uburorero bumwe n'ubundi bwaho bajya abasirikare bariko rafatwa n'abene gihugu umusirikare afise inkoho avuye muri formation mwene gihugu akamukubita akamwifatira mu kanigo akamuta hasi ubone ubucu bwa ko ajya guhangana n'umuwazenda afise inkoho nawe kiretse ko harimo n'abana benshi bazi ko hagaragaye mu masura y'abatama reka kuvuga abana gusa abatamakazi sivyo ibicambyaro bishaje ngira ngo warabonye amafoto no katiye n'ivyo bajanye Rumangabo reforma ibi rero ibi nivyo byatumye izi nyeshamba ziriko zirahura n'amahano
hano muri za Walikale bambwiye ko tubitangure muri Walikale cyane gose ibi nibyo biriko biratuma zino nyeshamba ziriko zihura n'amahano muri Walikale so hari akantu bakoze no vuga keza kubwa abantu bavuye muri formation benshi ntibihutiye kubatura ku mirongo y'urugamba ça c'est vrai kandi ni ikintu ciza cyane baciye bagwiza ibirindiro mu bisagara bya Bukavu na Goma kumbure kugira ngo zino nyeshamba zavuye mu myimenyerezo ya gisirikare mu myitozo ya gisirikare zishobore kuba basizona kamirikana gatoya ubwo babuziheremwo isoni zibaheremwo baba basirikare sivyo baci bakreya ibirindiro byinshi bitandukanye muri bya bisagara navuze ariko kandi abari rero basanzwe basigaye hano muri Goma abari muri Goma imbere yuko bajya bavayo Goma na Bukavu nibo baciye batwagwa ku mirongo y'urugamba aba rero batwaye ku mirongo y'urugamba bari bamaze kononekara mu mutwe nta esprit militaire ari kibarimwo kuko n'abasirikare ubundi umusirikare abana n'umwe gihugu mu buzima bw'umusirikare yambaye teni mani majambo yahindutse mu polisi uje usanga agiye kumungwa mu mutwe niki corruption na joke no gufinata kubera ko guma afitinata n'abasivile n'ikitusa urumva yabasangira utuyoga babishana bakina na madiri ukuvuga esprit militaire amuvamwo asigara ari nk'umusivile mu mutwe aba rero nibo baci barongikwa ku mirongo y'urugamba muri za Walikale za Masisi za Ruco n'andi atandukanye rero twibutsa abadukurikirana yuko mu minsi heze twaguma tubabwira yuko izi nyeshamba zaguma zisatira ibirindiro bya Wazalendo hato na hato umwanya ku mwanya wumva muri Rucuro barashe wumva muri Rubero barashe Pinga barashe Masisi Walikale barashe inyeshamba nizo zagaba ibitero ariko rero kuri incuro aho basohoreye bano basirikare bamwe bafise ubusivile mu mutwe bagatwaga ku mirongo y'urugamba Wazalendo acihindura ikarata ntibari bagisigaye badefanda gusa ubu nabo batanguye ama offensive kwataka so ntugire ngo batwaye ababari za mu bisagara bya Goma na Bukavu ku mirongo y'urugamba ngo nukuramforosa gusa nta yandi mahitamwe bari bafise kuko abasirikare barungitse ku mirongo y'urugamba Wazalendo yarababangamiye yarabameshe yarishimwe batari bake nukuvuga bari basigaye ntibari bagishobora kuba boremesha urugamba niho rero baci baba oblige kurungika bano bari ku birindo bitandukanye muri Goma na Bukavu nabo baja kota umuriro Wazalendo rero maze kumva aya makuru ku munsi wa hirya yejo sivyo niho baciye bagaba igitero kiremereye ahantu bita muri Katobi muri Walikale na hantu novuga ko abazende banditse amateka y'intibagiranwa akuko bagabye igitero kiba réussi avec succès nukuvuga aka gace izi nyeshamba zari zarakiziziye cyane gose zari zikamazemwo amezi atari make n'abene gihugu baho babwira abazendo yuko batokwiyambya ngo bashobore kuba boga bitero muri kano gace ka Katobi bivanye n'ingene z'anyeshamba zari zarashinze imizi zarahashize n'abatware bazo so abo wazerando rero ku munsi wajya ejo niho bagabye igitero kiri decisive ntabwo cyari cya gitero cyo gushaka wanashaka kuyica abagwanyi bizinyeshamba bahari cyari igitero cyo kurikipera karere kugira babakuremwo aba wazerando baragabye igitero kabisa no mu byatumye bagira kayisite mu mwanya muto habaye mu kwijajera kwa ziyanyeshamba kuko zabona ingene umenga ziko zirasabana n'abene gihugu baziba hafi muri mwe n'ibindi bibagira yuko abene gihugu bahagera aba wazarendo bose so nibo rero bagiye gutanga plan y'ingene baza gukora ama operation mu kanya sase bakaharekipera nibo bagiye baragida aba wazarendo ababene gihugu so aba wazarendo rero bazinduye saa 11 bagaba bitero sindamusiga bitero byumvikanyemwo
imbunda ziremereye biturika byinshi hagiye kugera saa 5 inyeshamba reka mvuga izagize amahirwe yo gucika ku isasu zose zayabangiye ingata ziriruka. So ikiriho cyabaye ikintu gikomeye cyane ndabite ko yabaye intsinzi ikomeye kuri Wazalendo kandi byahaye n'icizere abenegihugu hano muri Katobi. Usibye n'indi bona journaliste si muri Katobi gusa ibitero byacu novuga ko ariho bafunguriye ama offensive abo Wazalendo kuko nyuma ya Katobi baragavye ibitero mu buce bwinshi butandukanye bwahajya muri Walikale bari nukuvuga baramaze kwigarura ubuce butari buke. Uyu munsi niho naho bagavye igitero mu gace bita Luola igitero kandi mu byukuri c'amateka igitero c'amateka nibaza ko ziryanyeshamba za kujya Kanyaru za Kagame yes nubu mu byukuri zicikugura ni igitero cyakozwe mu d'une façon professionnelle kuko na FARDC yaje kunga umukono aba Wazalendo muri iyo operation ariko kandi n'abenegihugu bagize uruhara rukomeye cyane gose muri iyo operation. Ni operation d'abord hashoboye gufatwamwo matekwa inyeshamba zigera kuri 30 sivyo kandi bazifashe n'intambara itaratangura ubwo aba Wazalendo binjira muri preparation yes aba Wazalendo bahinje hano haboro bucece mibanga ntangere barafata matekwa abagwanyi 36 nukuvuga umuriro wagiye kwaka hariho inyeshamba zari zigiye kuraba abagenzi bazo ku gapolisi kamwe zisanga hariho aba Wazalendo zitangura kurasa rero umuriro uca uradukira ngaho. So ni ntambara itari yoroshe bwana journaliste mugabo kandi yarigumye ku ruhande rwa ziyanyeshamba kuko zagabwe ko ibitero zitabyiteze zari zimaze iminsi ziriko novuga ziriko zirigaragura muri buno buce bwa Walikale Masisi n'ahandi atandukanye kuko zabona ko umenga nizo zisigaranye amasasu gusa n'amaminisi atandukanye kuko zagaba ibitero mugabo Wazalendo ntabwo bazigaba ko nabo abo Wazalendo gusa ico bakora badefanda barinda ibirindiro byabo kandi akwibutse yuko ibi bitero zironyeshamba zatanguje hano muri Nord Kivu ni bitero byo bihorera bene wabo baguye n'ubakirwa mu misozi ya Minembwe mu misozi ya Fizi imisozi hanamiye igisagara ca Uvira abariko baragwa hafi igisagara ca Bukavu ni bitero bariko baragaba novuga mu ntumbero yo kugira yo kwihora. So ibi rero ntibyaje kuberera kuko aba Wazalendo biraboneka yuko nabo kuva ku munsi wa hirya yejo basubiye guhindura imikenyuro nta wuzi nimba hari amakuru mashasha bahawe nta wuzi nimba ari amategeko mashasha bahawe nta wuzi nimba ari n'ibigwanisho bishasha barose kumbure byaba byatumye baduza umugara kugira ngo basubire kuza baragira ama attack ya hato na hato kuri ziyanyeshamba mugabo iki gitero cyabaye hano muri Ruwaro hano ni muri Walikale franchement par zino nyeshamba nubu izarokotse ziracahungura amatwi kuko haciye uwambaye cyane gose bana musango zenda gusubiza inyuma gato ku makuru yo kuraduha watubwiye muri operation yabereye muri Katobi yuko iyi Wazalendo yashoboye gukoresha ibigwanisho bikomakomeye hari hirya yejo ku munsi wa lundi yuko bashoboye gukoresha ibigwanisho non c'est lundi c'est mardi hari mardi c'est mardi ya iyi Wazalendo tuvuge yuko ubisigaye yarabaye developer kubijanye n'ibikoresho byo ku rugamba canke tuvuge ko ari FARDC yaje inyuma ya Wazalendo kugira ngo ushobore ko bapuya ihane zino nyesha mbone ko ari nayo ifise ibigwanisho bikomeye. Bwana journalist ikintu umenya nuko hari amazi iminsi habera imigwano ikomeye hano muri Walikale kitwara kivuze ariko kandi wibuke yuko hari amakamyo aba Wazalendo bashoboye guhagarika yaziyanyeshamba yayuze ibigwanisho n'abasirikare ibyo byose barashoboye kuvyibikako barabyegeranije ariko kandi hamwe n'ivyo turabona na FARDC iriko irafata mu mugongo ku rugero rushimishije abana ba Wazalendo kandi bazi ko na FARDC itari mondere ku bigwanisho bivuze ngo rero
bariko bakoresha ibigwanisho bikomeye base zino nyeshamba ubwazo hamwe n'ivyo bahawe na leta ya Kongo kuko FARDC kari gisirikare ca leta ya Kongo. Cyane gose sasa arabona musanguzi ariko tukingaho nyine muri Masisi mu gace bitwa Osobanyungu baravuga yuko nako ko bakabereye misibaniro y'imigwano idasanzwe naho iyi wazarenda ariyo yagavye ibitero ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Urashaka kutubwira ngene operation yagenze ngo nabivuze mu ntangamarara hari amakuru avuga yuko inyeshamba zitari ziki zahasize ubuzima ndetse n'abene igihugu bake bakabigeramo. Bwana journaliste nimwe nako ndakubwira aha muri Osobanyungu twageze kuvuga amakuru yaho mu minsi heze twerekana ingene zino nyeshamba zikomeje kuhaga ibitero ndetse zanahigaruriye amakuru twashikirije ariko kuri incuro ndavuga ko uruhigi rwahindukiye aba wazarende nibo noneho baje kugaga ibitero birutse ko inyeshamba kandi bagaga ibitero biremereye ndiko ndabona zino nyeshamba ziriko zirapfa ku bwinshi. Bwana journaliste bariko barapfa ku bwinshi sinzi nimba bafise irimbi hajya muri Kongo bahamba mu zino nyeshamba sino ndabona ko kabisa amashamba ya Kongo ariko aratabirwa ku rugero rwavura kwiye. So aha rero muri Osobanyungu aba wazarendo bazinutse naho nyine bagaba ibitero kandi biremereye pe ibitero novuga batanguje ibigwanisho basike batanguza nabo nyene ibigwanisho biremereye buriya hariho novuga hariho utuntu nabo nyene bagiye bigira kuri zino nyeshamba izi nyeshamba kubera ubwoba iyo zigaba ibitero zabanza gutera ibihombe kure ziri kure ariko abawaza bo ntabwo babigaba bari kure baba bari hafi barasungereza mwe bagatanguza gukubita amarokete donc kumva ni ibintu biremere cyane gose bakakujanira kandi burya nijya ni systeme militaire yo kujugumiza umwazi kuko umwatatse ugatanguza ibiko biremereye dufate gukubita ibirokete ugatanguza ibombe arahababuka arahababuka abanza kwanza kwiruka gusubira inyuma kunashobora kwikira kugira ashubwenge kugiye abazero nibyo bariko barakora zino nyeshamba aha muri Masisi na Warikare aka gace bazinutse uyu munsi babaga kwitoro kabisa biremereye muri ubwo buryo batanguza ibiturika byinshi imbunda ziremereye hama babona kubinjiramwo ku nkonono bamaze kwanza kugira kubaregeza. So aha rero haguye ingabo zitari nke za zino nyeshamba bona journaliste ku rugero novuga ruteye n'ubwoba ariko kandi n'abene gihugu bashoboye kuhatakariza ubuzima akubera yuko ni gitero cabereye mu mihana y'abantu kandi even cyatanwe mu gatondo hari bamaze kuva mu mazu niyo mpamvu hari abene gihugu bashoboye kwasiga ubuzima batari bake naho nyine bien sûr ariko kandi igitangaje nuko izi nyeshamba zahavuye zitemaguza ziriruka byanse ko zitena zahunze byanse ko zitena kuko ugiye kuraba ingene abawaza bariko barasuguma amasasu cyari bigoye cyane kugira ngo ushobore kuhaguma biba bigoye. So izi nyeshamba rero zabonye uko abawaza ndo nabo basa n'abariko baragwana intambara y'ubwiyahutse kuko bari bafise objectif yo kwisubiza kano gace zino nyeshamba zari zarabatwaye. So rero inyeshamba reka mvuge ko zarashwe biranka ko zishobora kuresista zica ziyabangira ingata zihungira mu gace bita Kinyumba kari hafi ya Nyavyondo. Hariho no reka mvuge ko zagiye kwa zirakika umusaya ariko naho ku makuru mfise nuko waza ishobora kubazindukiramo itabazindukiye mwejo weekend baze bitege wazendo nayo hajyana kuko wazarendo turabona muri Nord Kivu naho yahagurutse hari wari karambaza ati none ko turiko twumva wazarendo hari ya muri Nord Kivu isa nayo niyamba ugwaga nka wazarendo hano muri Sud Kivu mugandi twumve mutubwira ko harimo FDNB bimeze gute ibi ni ibintu tuzobabwira mu areje ari hirya yejo twabitohoje neza ariko tuko turabona wazarendo mu byukuri irikira bitwara neza cyane gosipana musangozi mu kurangiza kino kiganiro cyacu ariko kiracari kirekire turababwira situation ya Uvira ngene imeze tubaze ko mu mpera z'ikiganiro ariko twanze dusimbire ngaha muri Bukavu muri Sud Kivu muri Sud Kivu naho ni waravuze ko hariho byinshi bizi ko ariko ndibaza tubaza kwibanda cyane
aha muri Bukavu ni nyuma y'igihe gito zijya nyeshamba zari muri formation zirekuwe ariko turiko turumva mu bice zagiye kurindamo umutekano hamwe biteko baraborohera urashobora kutubwira uko vyagenze hagati y'abanyeshuri batubwiye hano n'izi nyeshamba zari zije gucunga umutekano mu gace bari baherereyemo muri rusange. Bwana journalist mbere yo ndabashikiriza iyi nkuru yo muri Bukavu kwa ko twaje muri Sud Kivu ni mu nkundire gato ndabaduze mu misozi ya Minembwe twaze ducire gato mbere duce hirya amatugaruke mu gisagara. So abahungu ba Ntare abakanga Ntare FDNB ikomeje kwibasira ibirindiro bya zijyanyeshamba za M23 ariko ikintu kimwe ngiye kuvuga nta kintu kigoye nko kugwaniriza umuntu iwabo uramukubita kinjira muhira acha yiryamira wumva ngo nta kintu kigoye nko kugwaniriza umuntu iwabo nako FDNB na Wazalendo wanashaka na FARDC nubwo bakomeje kugaba ibitero ku birindiro bya ziyanyeshamba nubwo bakomeje gutega amambiskade ya hato na hato ziyanyeshamba zatwigwanaho na Ritabara nubwo hakomeje kuvuga ngo yuko ziyanyeshamba ziko ziratakaza ku bwinshi ndiko ndabona bajya bana bo mu Minembwe bujya bwoko bajya sinzi karubwo sinzi kariki abanyamurenge bariko barahinduka abiyahuzi bariko barahinduka abihebyi abateroriste abaterabwoba kubera ko bakomeza kuronswa inyigisho novuga inyigisho mbi cyane inyigisho zo kubonona mu mutwe inyigisho zo kubashora kuri songo ndazite zo kubatwara ku macuniro kuko umuntu ariko arigishwa yuko aguye ku rugamba ariko agwanira ubwoko bwiwe agwanira umuryango wiwe ubwoko bwiwe ngo Imana ntibimarura ko nk'icyaha kandi hari ubwiyahuzi umuntu ariko arigishwa yuko agomba kuja gusesa amaraso kugira ngo abi wabo bazo ndabite gute simbona sanse babivugamo nukuvuga nungo kwitanga sacrifice kwitanga kwikimaza kucungura abi wabo abakwere nubona ko bwamaze kwiceka bigize ba Yesu ubivuze neza abantu bariko bigira ba Yesu kandi Yesu yapfiriye abantu mani kwera ibyaha byabo none abana bariko bapfira ibyaha by'abandi by'imiryango yabo so ndiko ndabona bwana journalist ajya hejuru franchement arabutwara ko turaganira bari hariya muri za Rugezi muri za Minembwe bujya buce bambwira ngo turiko turabura ugwaruka kubera ubutamenya ubujinga ubujuju bariko bigishwa ibintu ataho bisa bisaniye n'iby'intambara bariko baragwana bariko babumvisha yuko bariko bagwana intambara yo kugombora yo gukombora abanyamurenge biwabo bariko berekwa yuko aba mayimayi aba Wazalendo FARDC na FDNB bariko bagwanya ubwoko bwabo c'est pas vrai siko biri aba Wazalendo FDNB FARDC ntibariko bagwanya ubwoko bw'abanyamurenge habe namba nta na rimwe nikimenyamenya nuko niyo bahungira mu Burundi cyane gose basanga aba FDNB wabo bakabakira neza so bari bakwiye kubyibuzima bakajibona bari bakwiye kujijuka kuko buriye cyo batazi nuko bariko baraharanira inyungu z'akagwi kari kurusha kariko karihigira ivyungu kariko kirondera inyungu zabo bagaca bashobora kurusongoye abana mu bwoko bwabo kenshi hari umunyamurenge yavuze ikintu cyanyengetereye kabisa yavuze ngo buriya abarundi badukunda gusumva uko twikunda ucumbwira umuntu w'umunyamurenge barimba ngo ni nkewa ngo ni bake agaca yumva yuko
zijya nkewa ziwabo yozinjija mu gisirikare zikaja kugwa ku mirongo y'urugamba. Uwo muntu arakunda biwabo kweli? Wapi kabisa. Nta rukundo namba bafiseko. Ibiro nibyo biriko biraba muri hariya muri ya misozi hanamiye igisagara ca Uvira, misozi ya Fizi. Abavyeyi bari mu gahinda katagira uko kangana. Ntibari bubuza abana babo. Abana babo bamaze kunyegwa n'umugera uko agomba kuja gusesera amaraso umuryango wabo. Ababitahuye nabo ntibari buveyo. Sematama cabamesa. Aca bica aca bakerera. N'urya Moses burya yongwa abanyamurenge. Ari mu bariko barafata runini kubashora kuri so. Yes, aguma kokeza. Ese kataje ku mirongo y'urugamba nawe. Nta no mwana we wose angariyo. Byawapi. So bora journaliste rero mu byukuri numoro utagira ukungana. Numoro utagira ukungana. Jane ibi nabibwe n'umunyamurenge. Arambwiza ukuri bona musesanguze. Twebwe ingene turiko turahamba biteye agahenda n'umubabaro. Ariko nimba satellite ziriko zirafata aya masanamu y'ibiko birabera aha muri imisozi yacu, igihe bazobishira hagaragara, bazobona yuko twari abantu benshi. Ibi bivuga ngo turi nkewa wapi? Ni kuko nta munsi urengana tudahambye abantu bashika 50. Umve ngo iyo bagavye igitero aba wazarende jya kwa FARDC bagavye igitero nta munsi uhera tudahambye abantu barenga 50. My god, ni benshi cyane kabisa. Ikibazo rero nuko nababa wazarendo ubu baramaze gukamirika. Ntibagitangaza ibyabire ku murongo w'urugamba. Wapi? FDN biyo nta nubwige zitangaza. Nta narimwe. Cyo kimwe na FARDC. Ariko wumve ngo baratose bariko barakwitirwa mwigunira ubyumva ntibinyagaza. Mbogo wawe ndi bakwita umutinyagaza. So ha rero nayishime ko ducajya mu ijya misozi twereka badukurikirana yuko nubwo tumaze iminsi tutababwira amakuru yaho ibintu hajya biracatopanganya. Ibintu birakomeye cyane gose. Aba wazarendo bari ku kivi baramaze guca umurongo utukura. Baramaze gusepara inyeshamba ziri haruguru n'iziri hepfo nawe zica. Hariho abariko baradida bo hejuru n'abandi badida abo hepfo. Aha rero nkomeza kuvuga yuko burya twigwaneho yoshaka ko zino ntambara zihagara ku bwazo. Byohera kuko niyo yabyishizemo. Nifukama ivugeti leta ya Kongo narahembutse. Ni kesi yo gusa kuvuga ko bahenzwe. Zobakirangiye bizoba biheze abana babo bazoba bacunguye, bazoba baretse kubashura kuri songoye, bazoba bareze nukuvuga wanashaka bazoba koze ikorwa citeka, bazoba babaye abantu babashinga ntaye babagabo. Kuko umugabo ni wawo, umugabo se wonda atagwa. Umugabo ni wawo undi yaguye atagumayo aca yivyukiranya agahaguruka. Rero ni impanuro kandi zagusa bashaka bazumve, batazumvise ole wawo cyane gose. So twikorokirano rero muri Bukavu. Muri Bukavu ndiko ndabona abacinjire bariko barafatwa muve. Ko barafatwa nabi. Abasirikare ba M23 bariko barakubitwa n'abene gihugu bimwe bibi. So hafi y'ishure bita ISP. Sibyo? Na karokari très simple. Nakaroka mungiye gutanga mu rubwinshi bw'amakuru mfise hajya muri Bukavu yaho zino nyeshamba ziko ziramererwa nabi. Sibyo? Hafi y'amashuri bita ISP bari bashoye kwashikira ibirindiro, ikirindiro c'abajya basirikare. Umuntu mbere yo kugira ngo bano basirikare bakamirike. Akanyishamba kabavemwo ubwoba buhere. Donc biyumve nyine ko abasirikare bashoye no kumenya basi gutwara inkoko rutugu canke mu ntoki ikituse no kwambara teni bakwire. So bamaze gushikanwa hano rero abene gihugu n'abanyeshuri baca badukamo inkoni atanko bafise atanu umupanga batoye inkoni n'amabuye. Magambere yo kubakubita babanje kubabwira ati twebwe nitubakeneye ngaha nubwo mwaje hano nitubakeneye, nubwo mwaje twe nitubakeneye. Mukaba muzi ko mwaje kuneza yacu uducungira umutekano, nimusubire mwaje mu twe nitubakeneye cyane gose. Umutekano wacu urarinde urakwiye. Nyeshamba zibaza ngo ni joke, ni blague.
magingo bagiteba baciye bafata inkoni n'amabuye batenga gufata inkoni barabakubita bimwe bibi barabahera kabisa ibiti batangura kwiruka birutse rero baca batura amabuye burya bakubiswa amabuye bariruka baja kurondera handi hantu bashinga ibirindiro no makinga baza kumubwira yuko birukangishiwe n'inkoni y'amabuye ibi rero niho ibiryo nivyo arakumiro kibara so ibi kandi oya amakenga biraza gutuma abona neza rokiteme yagize yababa bibi wavuga n'ababatama yuko hari ikintu atari bagenga yatwaye nakuru mu gisirikare ibyo mugabo ni cyabiri so ibi bibaye ibi mu gihe no ku munsi wejo abasirikare barenganye hano arakabara hajya muri Bukavu barabafima kubitwa barabasopye no nimba bana baji barabazima bari mu kabari nabyonze barabasopa barabakubita n'inko barazibaka urabona ko iyeme ventura mu byukuri irikira igeze ku marembera igeze ahantu nabo nyine ubwabo babona uko vraiment basutswe mu bintu atari byabo sivyo nk'abajya bakecu mu byukuri makenga yarababoneye kandi nagasotoro bajya abapolisi bama bategwa amabuye erega nuko batanabivuga hari abo barabashimuta hari abo banyuruza urumva bakabatwara ibiziga ibi nuko bitavugwa so mu byukuri bararembye kandi baratose mvuge yuko bararushe iyi ntambara yari ikwiye guhera basi bakiruhutsa ariko ingorane hari bazoca baja ingorane hari nivyo ngoma mvuge abanyenaba aba nibo babarukwege aba bagiye kuyambika imyambaro ya M23 intambara ni yahera baca baja he nk'uwahoze muri FARDC u Rwanda ni ruto urumva wahoze muri FARDC wahoze mu gipolisi cha Kongo wahoze mu service ya leta nk'uwo nakaga yikwegeye kuko leta izo ntazoba ngo yagiye mu kirobeye wapi leta izo maharura nk'umugambanyi yaragambaniye leta yego warahunze wagiye mu kirobere sawa waragambaniye leta rero leta igomba gukurikirana n'ubutungane so barishize akagozi mu izosi kubera ikinyoma cyo kujya kanyara kumbure bababeshe yuko intambara itegerezwa guhera en faveur yabo intambara itegerezwa guhera kumbure bagize balkanisation banabo baca bajanago bashorayo umutwe wose n'izosi n'ibitugu bazi ngo bizijana ariko nibarindire igesi kirekire cyane gose bana musangozi mu kurangiza iganiro cacu twababwiye ko tuzogaruka muri Sud Kivu kugira ngo tubabwire cyane situation mu gisagara ca Uvira imisi twego turavuga cyane ko ashobora kutubwira situation ko zifashe nyambara ikidasanzwe kitubwira kugira ngo dushobore kukiyagira dukurikirana journaliste Uvira iratuje cyane gose ikidasanzwe gihari nuko bakomeza kubona ingabo z'abarundi nyinshi zinjira muri Kongo hari umuntu aca yibaza ati none ko biteze ko intambara igomba guhera zingabo zo vipi ko ziguma zinjira ibi rero ni ibintu duhimye ni nyishu intambara ntiteze guhera ku nzira y'ibiganiro vraiment franchement ni bitege yuko hagomba hake umuriro kujya M23 ikomeza kuzana gushira mu abasirikare b'abakecuru mu gisirikare ari ibintu twenge ese bajya abakecuru deja barengeje n'imyaka barakukurutse bari muri retraite bajya batuza guhangana na FDNB kumbere ngira ngo bimvire ko bazotera ikigongo FDNB nawe aza oya baje nk'abasirikare uje nk'umusirikare wakigwa nk'umusirikare ariko uje nk'umusivile wakigwa nk'umusivile rero reka twitege intambara ikomeye franchement parler twitege intambara ikomeye igiye kuba imbogo wababandi urucira mu kaso gatana nyoko bo bibaza ko izobera muri Uvira mugara ashobora gutebera muri Uvira ikabera hafi y'igihugu cy'u Rwanda nta wamenya kuko ndiko ndabona ko warse FARDC iri kwipanga mu buryo bw'ibanga kandi ikipanga kabisa mu buryo bukomeye cyane nkaca mbona kuri coalition yizinyeshamba za Kagame nabo bariko bipanga kwiterabwo bariko n'iterabwo kuko bajya abasirikare ugiye kuraba abari musi
abadakwiza imyaka 30 sinazi ko bashika n'amajana 5 ni bake abenshi bari muri za 45 50 60 kuduga ngira ngo arabyumvise ko na wa mubaho hakujya yakanyara ko yavuze ngo n'abafite imyaka 72 ntibarakukuruka ngo James 60 n'injino kukuruka urumva ro principe zabo kumbure ngira ngo nizo gupfira ko bagwanisha abatama n'abatamakazi kugira ngo ntibaze kugira ntibaze kugorana ibyapashe cyane ko sebana umusesangozi twavuze byinshi mu kino kiganiro kandi ikiganiro kitabaye kigufi cyane reka ndagushimire cyane. Yes, ndagushimira nanje bwana journaliste kumbure nizere ko iyo twaganire byumvikanye ariko nsaba dukurikirana tugaruke muri commentaire kandi twaganirire batwunganire aho naho twagoranye batugorore ariko kandi wowe dukurikirana turagira sabone uyu niwo mwanya gira subscribe kugira ngo udufashe kugwiza umuryango wa BMF. Nuko kana nshimire cyane abo twabanye mwa kino kiganiro nibaza yuko ibyinshi ku mirongo y'urugamba umusesanguzi yagerageje kuduha idonido kugira ngo dushobore kubimenyera rimwe rimwe ubona yuko hari heze iminsi cyo turabwiye uko byifashe mu kandazi ubu murashobora kuryama muzi ngene akarere kifashe rero kumumbure tuzohura ku munsi w'ejo mu bindi biganiro byacu. Bye bye.